nimba je atacho ndagufasha wowe kabugenda hari ukabona ko kura yagafu kwako nakubwiye ko ari igihugu kirimwe abagwiza tunga badakunda ivyabo wowe uronka gafu je sinze kuvuga ngo bya bindi cyatuza gukengerana ngo koresha umwanya asa nabi amenyesha makuru b'abarundi basa nabi ukoreke kugira ngo base neza koga kugira ngo batagate ndaguterira y'isabune bikoga ukora ndakubwira ati abikora uko n'abakora neza batubwira ngo mukora neza mugabo kazorindira kaguterera wanamubwira ikina akabwira ngo usa neza nimba nkenge sinca ntegerezwa gusa nabi cyangwa kwambara impuzu zicafuye rero tugerageze turabe ahari amafaranga tuhakorere abaririmbyi b'abarundi bazoguma gutanga interview bazoguha amafaranga bazogugira akakwinjiriza amahera interview nibangahe uwandikira ntiba kwishura aba bamaze kubakizina ashitse imbere y'abanyamahanga canke abamenyesha makuru nyene b'u Rwanda arafukama bamwe ndazi ngo ranatanga n'amahera uri ukayisomera agikora yarigeze kuvuga mu artiste mu Burundi yatanze $500 muri Tanzania urakoze ninde mu Burundi yobaha ni $100 aha na $20 nashaka kuzi 20 rero niyo umuhamagaye mu kiganira akubwira ngo ni ugira winjiza barahari benshi babitubwira cyangwa ukamva ari karafata nawe umenyesha makuru rero bro tureke kugorana ngo Bruce Melody nimba yakoranye na Double J na Kiri kwindirimbo ngo nurufunguruzo yabahaye go kubandanya fata umuziki w'u Burundi. Okay ego cyane uvuga ngo abarundi turafise complex collaboration no gukorana hagati y'abantu babiri canke ishirahamwe zibiri ye bagize collaboration canke barenga je nawe turakoze collaboration ku kintu kimwe duhuriye ku kintu kimwe turagifashanije uzanye ide yawe nzanye ide yanje turashize hamwe nkweze fan base yawe nkweze niyiwanje nimba Bruce Melody yemeye collabo na Double J nuko azi yuko mu Rwanda bafise fan base nini nuko abona urubuga rw'abingene ruhagaze nuko abona n'agaciro baba bafise umuziki w'u Burundi somehow nimba ari ba Double J bamurondeye Billyman Boy barashaka gucakira fan base yiwe a 100% koko harashoboka kuba hari bake bamwemera harashoboka kuba hari bake canke benshi bemera Bruce Melody muri fan base ya Billyman Boy nimba bagiye gukorana nibisanzwe nimba jewe nemeye collabo nawe nuko mfise ico ndagukurako yego kuko baririmbyi babo somehow n'abafana b'abaririmbyi bamwe bo ngahi wacu nimba umuziki ari politiki none umwica gute nimba Double J na Kiri kubona ko strategy zabo zizoba ziheze bazoba bapfuye si Bruce Melody azoba bishe oya Bruce Melody deja ngaha uru rubuga arahafise ngarafise fan base no mu Rwanda ba Kiri ko barafise fan base ariko uregeranije Bruce Melody ngaha ani afise fan base irenze cyane ni nyinshi kabisa ko byaranagaragaye muri vya biteramo yakora igihaje wabonye yarashikanye n'intusu ya Konde Boy imvya tagira management none ashaka gushikaye muri imvya tagira management urumva aho abari muri imvya tagira team abafata team y'abapeti basangira itabi ngo ni team management yewe wowe ushaka ko bakujana umuntu ata contact nimwe afise yo gufasha atamenyesha makuru numwe yo mufasha ari wo mu artiste mwagiye mu kabari mukacamura nakoresha umwanya mukacamusangira uryo mpeta kacabona najya ari mufana wawe bari kumwe mu artiste yo bajana basangira itabi mukacamuhana nimero ejo kazamva nawe akubwiye ngo shaka iganyo canaka okay ni bon inyuma yo kuronka iganyo ci wanje ariko gufasha iki wewe mu artiste waronse ikiganiro kwa Alan yaguhaye views amajana 2 je urabizi sindi famous yaguhaye views amajana 2 abantu amajana 2 barakomenya bice mu kiganiro cha Alan uragiye kwakoresha umwanya uraronse abantu ibihumbi 2 uragiye kwa Landry uraronse 20000 uragiye kwa Ozi uraronse 50000 iyo fan base urayironse inyuma yo kuronka iyo fan base kuko bajya abantu ibihumbi 50 bose ntibari bujumbura ugize icyenswe karonka abantu amajana 5 muri show bukaze none uhejeje umuziki wawe hacha hakurikira iki wa mupeti musangira itabi agira gufasha iki wazana umuntu muri team management usumbya imitwe na strategy oya yesa wantu bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho n'umunyarusaku sutwa cawa Mr Vuguta vyume bon murazi neza yuko tugwana ijoro n'umurango turondera cyo tubeshaho ndetse tukarondera nico baryohera hari bazo bishima mufise ivyo kubaza abantu bagiye batandukanye ariko twe tukababera nk'abambassadeur tukabashikira kugira tuyage uyu turi kumwe muri ko murabona imbere zanyu ni Alan Zeril numenshi makuru asanzwe akora kuri televiziyo yitwa Indundi TV nuvuga neza yuko ari televiziyo je ndayita nk'umuvyeyi wa yandi ma televiziyo umuvyeyi
oya si sokuru kameramani reka ko numuvyeyi kuko yavyaye nyinshi cyane ego ale ni bon wari utwenze iki kwanza nwenze ngene muharire na kameramani wawe umeze neza ndashima nawe ego natwe turaho turameze neza kabisa yamagara ni meza ndibaza jameze neza ico shima gusomba ibindi nuko imwe muntu ariha hama shima buraro no buramoko nta uraratiriwe nta uramuka ataraye yame impwemu nturiha gute kumenga impwemu ari kuntu ziriha kimwe uziriha iki wewe impwemu none nk'ubugale utafunguye kwera impwemu uzogenda neza kwera ndashonje muga ndiko ndahema urashonje akuburya ntangaburo karimo urakoze cyane ni koka ego uyu ni Alain Zeril muramuzi abakurikirana ibikorwa by'umuziki w'u Burundi baramuzi cyane namuzanye ngare kugira tuyage hari bazo vyinshi mumuvuza kumubaza nyatari sinzi ko ari ubwoba canke ikisinzi ego nibazo vyinshi mumuvuza kumubaza ariko jere namuzanye ngaha kugira ndababera ijisho Alain nkundira manze ndagukeze kwanza ku myaka myinshi uri kurakora Alain yani novuga neza yuko akibandanya inspira benshi ndetse akibandanya yibesha ndagukengurukiye kwanza nanje ndagushimire cyane imyaka yoyo umuntu ategetswe gukora kugira ngo arodere ico rirenze uretse yuko tunakora ibyo dukora kugira ngo tubeho tubesheho n'imiryango bien sûr nuko tuba dukora n'ibyo dukunda sinigeze nzibira umutima wanje gukora ico nshaka n'ico nkunda naho rimwe na rimwe bicana intege tukumva ko twobiheba tukumva ko twoja muri ibi bishobora peut-être ko byinjiza menshi yamara umuhamagaro hama ndagushimire cyane sinayinzwe n'inspira benshi merci kuko before ambye ko n'inspiration yawe kandi n'ubura cabivuga en tout cas merci ego Alain uratwinspira turi benshi ariko tukuzi nka Alain ego oya nuko mfite uburoro bwinshi ko muri quartier twe tubaye mu makartier tubayemo peut-être mwebwe ibikorwa birabatwara cyangwa asanga muri ku mabiro cyane ariko twebwe dukorera mu makartier amajambo turayumva cyane niyo mpamvu ndi ngaha nk'ijisho Alain amazina yawe yo kurere witwa ngo ikire nitwa Ndorugira Jean Le Fleury Nico gituma ku mbuga zanje yaba Instagram na Twitter aho nsigaye nkoresha Nduwarugira munsi ariho handitse Alain Zeril okay yeah Nduwarugira iryo jambo turizi kuri Nduwarugira Christophe wa mukinyi wo Murundi mwoba mufitani isano gani nta kintu na kimwe ahubwo naje nabibonye maze ko mukinyi ikintu cyanyispiye nuko akoresha izina ryo ry'ikirundi kuri mayo yambara bituma nanje izina ryanje ndarikunda kira nari numva umengo no runtu ruri bizarre ndu banumva umengo tuzina tworoshe nitwo oya siribi bisigura Nduwarugira jewe nduwimana imana niyo bitarugira byose nakuvuga mama yanyise Nduwarugira ego ari abavyeyi gushika ubu urafite abavyeyi bose barahari ale avuye muhira sinzi yuko buba muhira umaze kuva muhira abavyeyi bawe baza yuko bavyakiriye gute maze gutangura guhitamo ubuzima bwo kuja kwibana canke gupambana wenyene utizera cyane mama canke papa uretse yuko ahomba ndi muhira ivyo nkora byinshi ndabikora mu ibanga uretse ko nabo bambona gake je navuga ko ivyo nta birenze ntaco babivuga ko kubera ko je nakuze nironderera papa wanje n'umusoda basodera bazi yari umusoda nakuze nk'umwana w'umusoda nyene ni arafise mugabo singombwa guhe ku byafise kuko nivyo wiwe ariko icakora kugaburira nk'umwana blessings nk'umuvyeyi arazitanga mugabo je nakuze wase nabwiye ko ari ahantu canje guserva ego uno munsi gufasha urubanza rw'umugenzi nawe ntabangugira oya ni kugira ngo ndagusubirira inyuma yuko ivyo waruvuze jewe naraserva nkatamye ijoro cyane ijoro rikuze kandi mama yaranyogororira rero bamaze kubona papa kwanza yamenye ko nkora akakazi abibwiwe na famille baja kuri YouTube bavuga ati wow umwana wasigera umustar arahana ugiye kuri YouTube uramusanga amnasta mugabo ntacu yabivuze ko ahubwo yabona yuko umwana we wakuze atanguye kwironderera kandi Dieu merci ndabaho ndifasha byinshi abo tuvukana hari bikenewe ndabishoboye ndabafasha even nabo tutavukana ariko wo dusangiye Burundi nimwe ne wacu ico nshoboye ndagifasha nibaza yuko byarabaryoheye ego ale mu bana bangaherero ale agira kangana je mu ndema mangira gatatu umukuru yarapfuye
sinkunda kubivuga kuko nowadays umengo hari ukuntu ndamukumbura kandi ntigeze ndamubona kuko twavutse twumva mama dutera inkuru umwana yarameze uku ntiyakuze yaravutse nyuma y'imisi mike yarapfa sinzi ko yanamaze umunsi mugabo bari baramaze kumwita izina of course ariko bongira kabiri mu bana batandatu bahari abahungu babiri abahungu batatu bakobwa batatu ngira kabiri. Okay ale waratanguye umwuga mu buzima bugoye cyane ndibaza kera sico kimwe n'ubu kuko kera byari bigoye cyane gufata umwuga ukora akazi nk'aka kimenyesha makuru ariko arenda shaka kumenya ava yuko aja mu itangazamakuru yatanguye gukora ibiki. Ndi ku ishuri narakora headmaster nakwiye ko ndumwana musota muri vacances nakora headmaster hari abatabitahura bavuga ngo muhiro wanyinzu ziruzuye urupangu nakazi nakoze kwereka intoka ntakemera narakoze headmaster sinabaye mwibarabara sino faking ubuzima ntabayemwo bacu twarajya kandi cyane neza. Narakoze muri salon naho ntabimazemo igihe kirekire ico gihe nararirimba narinzi ko nzo umuririmbyi mwiza avugwa neza nubwo yohura n'umuvyeyi amubonamwo katari umunwa rumogi kenshi bakunda kuvuga yoya narakunda yuko umuntu ntiyambona azombonamwo yoya hama manyuma navyo nyene ndabiheba uko nabona tahono kuri uburyo narakinye comedy umukomedie grâce à Jobeli asanzwe akora muri ishusho akora ama video inyuma yaho niho ingénieur pasteur wagenze yaciye ambona kuko narindi muri Indundi comedy nzanywe na Jobeli yari mu videographe muri Indundi mava maze kuhava boss niho yaciye asaba Jobeli yuko nokora nk'umujournaliste barampima amahirwe ntavyibagiye Imana yampaye ico nayisavye bavuga ngo Mungu anakupa unacho style hapana nacho jewe yampaye ico nayisavye nukuri ndayishingira intaye kandi narayishimira ko ndibuka nari imaze imisi niraba mu kiyo numva yuko nzoba ijisho ry'urwaruka rufise impano ariko rudahabwa akanya kubera ko twe turaha akanya urwaruka rudafise impano swat kubera amahera canke kubera tuzinanye ariko ndashimira Imana sintinya kumvuga nabi canke mbeshera kubera ko nase kuguha ibyo ushaka so daipo bro bishoboka rero je nari maze imisi nja mu kiyo nkaririmba nkihama kapela nkibaza ibibazo nkiyishura nari nzi yuko menyesha amakuru ategezwe kuvuga anyarutsa hama ama artiste avuga ari yo urabona bro donc amajwi abiri nkirikodinga amemta nkaje no mukiye kugira ngo menyere kamera ndibuka ico gena nakunda kumviriza Aisha muri kuri RPA Marvel of course naramwumviriza na Ismail niyo nkuru naramwumviriza ariko idol wanje ntabwo yari muri abo ba entertainment cyane mwese nifise quality ndamukundira mugabo hari umuntu yakora amakuru kuri RPA namukunda ijana kwijana kiramfu mama 90 donc ya speed confidence presentation yiwe agiye kuvuga intangamarara y'amakuru nduguriye twamugina iki ndugaye twamugina donc byaratuma ndanamenya ni Kirundi somehow kubera ko je mvuka mu Buyenzi Kirundi nicari kirenga cyane maze gusaba Imana ntivyarenze ukwezi kumwe baciye bampagara ba stage n'umusinda ucura yivuguta ego ale ndumva neza ukungene waje muri uno mwuga ariko ale hari ikintu ale shaka tuyage gatoyi ale umuzo w'abanyarwanda benshi mu Burundi wuhereza iri heshusho uvuze umuzo w'abanyarwanda bushatse kuvuga abanyarwanda biko bavuga cyane ko bariko baraza cyane mu Burundi bako baradusatira cyane baza kuyora ifaranga baza gukora iki kuyora amafaranga bayayora how bayayora gute ahateretse bagaterura cyane bo bisigura ko bariko barakora hama bakaza bagatora amafaranga bakagenda niyo mvugira ikirakoreshwa cyane ngahi wacu bo je navuga ngo hari jambo Bruce Melody igeze kuvuga iryo jambo urigarutse ko uratahura neza yuko bakoze cyane abanyarwanda bari bababaye ko umuziki wabo umuziki w'Abaganda n'Abatanzania umuziki w'Abakira Dodora wari urihitinze cyane mu Rwanda ari navyo byagiye gutuma ba Farious bakubita amasho ari gake show zo mu Rwanda umutumire witeka waburamwo Farious
kiriya gihe biraboneka yuko batari banezerewe ijana kwijana abandi ba artiste kuko nobu navuga ngo si ijana kwijana hama ikindi naco ko bariko baraza nuko bariko barakora kandi uko bariko bararonka inguvu mvuze inguvu niki u Rwanda mu myidagaduro barashigikiranye simvuze ngo barakundanye mugabo barashigikiranye journalist ashobora kuba afise umu artiste bafise partnership kuko mu myidagaduro biremewe bro uretse yuko ngaho iwacu bashaka kuvuga ngo ari muri team kanaka jewe nkaba mfise partnership no artiste yitwakoresha umwanya ahagiye tukajana inkuru yiwe nkayitanga ku mwanya muga ntibiza kumbuza yuko nza gutanga inkuru y'umu artiste yitwa Landry Promoter canke umu artiste yitwa Simbizi niko nitangira karore entre no kugira ngo batavuga ngo navamire mu artiste kandi ikindi naco jewe sinza kureka gufasha umu artiste koresha umwanya bafise partnership kubera ko koresha umwanya ari wajya umufungo wiwe oya nikora ko nanje umu artiste wanje ndabizi ko koresha umwanya nzomukenera akamuha promotion kuri media yiwe ikindi naco bakaca bamenya n'ukungene bidandaza hamaka hakaca habaho n'abandi bantu sinzi ko no bita bacakara sinzi ko ari uko baba bashaka gusa ko tumenya ko baziranye n'abartiste bakorera promotion ngaha mu Burundi bro sindakubeshe umuziki w'u Rwanda rekuze kuko barafise promotion ngaha je papa wanje numvise aririmba suwejo iyo ndirimbo no kubwira yuko nzi ama party menshi no bambesha kubera ko the first sinkunda kuvuga private life yanje hari utugorane tumwe narimazemwe iminsi harimo gukikwa n'amagara kuko kubona umuntu canke background ubona ko umuntu si ibihari vyaratumye niyumvira cyane RFM bien sûr ni radio ivuga umuziki ijana kwijana iravuza umuziki w'abarundi kandi mwinshi ariko iharaye kuvuza umuziki wo hanze inawupiga kabisa rero ikintu novuga ngo Tanzania mu misi yahera ahi wacu yarifasha uretse ko no bataho baraje kuko tugira twinjire mu misi mikuru turashobora kubabona ari benshi uretse ko nabatari benshi bazaha indirimbo zabo nyinshi ziraha abanyarwanda rero kandi kwibutsa abatanzania kugira indirimbo nyinshi ziraha ntugire ngo ni bose bakora shot kuzura umurundi ni hagoreye n'abanyarwanda bariko baraza ariko bariko barabadesu bamwe bro umunyarwanda wese si Medi umunyarwanda wese si The Ben umunyarwanda wese ntabwo ari Bruce Melody abo artiste ndi sûr yuko baje ngaha baronka fan base kwiye ariko so artiste wese uzana antukoragiye ku mashow harabaronse 28 personnes uravyibuka harabo show zabo tutamenye ingene zagenze harabo show zuzura saa 7 y'ijoro umuntu ataje sa gushika saa 4 bro saa 7 y'ijoro akuye amahera hehe unaingiza batubure ntitubeshana rero umuziki w'u Rwanda bien sûr bariko barakora nuko gusabo bakunda ivyabo nayo natwebwe umuziki w'u Burundi urakunzwe kujya nabatari bose natwe si bose bakunzwe hariya novuga baririmbyi nka ba Berry Music abaririmbyi nka ba Meili abaririmbyi nka ba Olege benshi sindakubeshe imiziki yabiri hariya kuko girageje kuraba ntuzeye uyu Ariel aje ngaha havuze ka kurikirana umuziki wa Meili naho izina ryamucanze giza arakurikirana Meili Waikibenda nuko yarakunze umuziki barakorana indirimbo Oleg yaragiye mu Rwanda arabonye ama media to yaronse yago yaraje ngaho arabonye ngene yarondeye ba Troizo ba Kiriku ba Dramati umunyarwanda yaravuye hari yaraza kumurondera kugira bakore collab yaragiye hari barakora na Juno somehow ntituzi ngene byagenze mugabo umuntu ntashobora kugukwemerera collab mutemerana soit nubwo bamuhaye mahera artiste ari international cyangwa ari professionnel ntashobora kwemera amafaranga mu gihe yumva yuko ugihagarara mu muziki atashukiza kumwongura araraba fan base araraba niki mugabo rero kujya twari twaravuze umubano wa barundi n'abanyarwanda mu myidagaduro uri kuragaruka mugabo somehow hari ho kwikunda rero natwe nimba bikunda umuntu ataguha show wayiwe utoye mwima urumva ariko dufise abagwiza tunga ari no bamba barire sinda nabemera nk'abagwiza tunga kuko yabara abagwiza tunga bo provinga yuko abagwiza tunga by'ukuri bagaha agaciro nishema umuziki wo muhira n'abaririmbyi yo muhira hari jambo twari nako ndakubwiye turiko turatera inkuru Coca-Cola ntiraruha kugira promotion yayo kandi n'ikinyobwa kiri ku isi yose nta utakize Pepsi Messi ni brand ambassador agira kabiri mu majeur bakurikiranwa cyane havuye Cristiano ariko Pepsi ntiha kontra Messi ngo ikiherezaho usanga ba Pogba bakoze promotion usanga bakoze aka video ari benshi kubera ko barazi yuko ari umuntu adakunda Messi mugara akunda Pogba udakunda Pogba arakunda Neymar sasa twe twaguke kuba baza
maybe barabikwiriye mugabo nabo ababazana bariko bashiramwe ubufana ko kuzana umuririmbyi afise hit song zibiri ukacimuzana ku butaka bw'umurundi umurundi wenyine akuravye kabira cashishwa nto muzana hit song zibiri ngo acari hadimir bro yego yeah none ale kukivugwa ati hari abanyarwanda nyene hari abaririmbyi bacu bagomba biyice akanabihamya ati neza na neza abo baririmbyi bacu barapfuye baragiye wowe ukivuga ko ikico kintu babica kiri kuna Double J ngo basi barahejeje career yabo baba bagize ikibara example nashaka kubitwara hirya nino ariko bivuguku ego bivuguku ngo Bruce Melody nimba yakoranye na Double J na kiri kwindirimbo ngo nurufunguruzo yabahaye go kubandanya fata umuziki w'u Burundi okay ego cyeno vuga ngo abarundi turafise complex collaboration no gukorana hagati y'abantu babiri canke ishirahamwe zibiri iyo bagize collaboration canke barenga je nawe turakoze collaboration ku kintu kimwe duhuriye ku kintu kimwe turagifashanije uzanye ide yawe nzanye ide yanje turashize hamwe nkweze fan base yawe nkweze ni yiwanje nimba Bruce Melody yemeye collabo na Double J nuko azi yuko mu Rwanda bafise fan base nini nuko abona urubuga rw'abingene ruhagaze nuko abona n'agaciro baba bafise umuziki w'u Burundi somehow nimba ari ba Double J bamurondeye Billy Man Boy barashaka gucakira fan base yiwe a 100% koko harashoboka kuba hari bake bamwemera harashoboka kuba hari bake canke benshi bemera Bruce Melody muri fan base ya Billy Man Boy nimba bagiye gukorana nibisanzwe tureke za titre zo kuri za igihe za Nyarwanda ngo nakabifashishije yugo kugira ngo batere imbere canke ngo indirimbo yabikure nabikubwiye bro nimba jewe nemeye collabo nawe nuko mfise ico ndagukurako yego kuko baririmbyi babo somehow n'abafana b'abaririmbyi bamwe bo ngahi wacu nimba umuziki ari politiki none umwica gute nimba Double J na Kiri ko bona ko strategy zabo zizoba ziheze bazoba bapfuye si Bruce Melody azoba bishe oya Bruce Melody deja ngaha uru rubuga arahafise ngarafise fan base no mu Rwanda ba Kiri ko barafise fan base ariko uregeranije Bruce Melody ngaha ani afise fan base irenze cyane ni nyinshi kabisa ko vyaranagaragaye muri vya biteramo yakora igihaje wabonye yarashikanye n'intusu ya Konde Boy ya Harmonize ya ama ya Diamond no kuvuga ngo arashaka igihe ya Diamond ko nawe yigira mu Burundi Diamond yarakoresheje strategy ntiyari mu upcoming oya yari muririmbyi afise indirimbo zikunzwe i Bujumbura mugabo abona yuko atarashikira agaciro ka Lolilo Bujumbura Lolilo agitahura Lolilo ninde ashaka gushikahe mugabo amaze kumurengana yaciye avugira ati wow sinzi ivyo murimo urumva reba Kiri kubashora kuba nka kuriya kwa Lolilo uno munsi nimba Kiri kuna Double J babona yuko umuririmbyi bari bifuza ari Bruce Melody banyere barashaka kuca bijajara ati twebwe ivyo twashaka twarahejeje nico gituma ndakubwira nti umuririmbyi afise vision afise ashaka gushika hajya hashitse ashaka gushika hariya niba bagwiza tunga yego aronsi miliyoni 100 yarashaka arashaka izindi miliyoni 500 arashaka muri yari darashaka miliyari 10 urumva rero nibabona yuko gukorana Melody bo bazobahejeje bazobagiye si wozoba bishe bro kandi Bruce Melody nimba zokundwa mu Burundi ni kwera ko bakunze ibikorwa vyiwe igikorwa ciza bro ntibakubeshe naho cidandaza igikorwa ciza kirakene guherekezwa urashobora kubutamenya indirimbo ya naka mugabo kwere ko nayikumvishije urayimenya rero Bruce Melody nimba yifitiye strategy zingene ashobora gucakira umuziki ngaha isoko ry'Ibujumbura go ahead narifate bro nakome rega twebwe nimba tudashobora gufata isoko ryabo uretse ko hari na bamwe babishiramwe inzigo nitwe tuzatwarana newe none umuririmbyi atagira management none ashaka gushikayo umuririmbyi atagira management urumva aho abari umuririmbyi atagira team abafata team y'abapeti basangira itabi ngo ni team management yewe wowe ushaka ko bakujana umuntu ata contact nimwe afise yo gufasha atamenyesha makuru numwe yo mufasha ari wo mu artiste mwagiye mu kabari mukaca muranakoresha umwanya mukaca musangira uryo mpeta akacabona najya mufana wawe bari kumwe no mu artiste yo bajana basangira itabi mukaca muhana nimero ejo ukazamva niwe akubwiye ngo shaka iganyo canaka okay ni bon inyuma yo kuronka iganyo ci wanje
ariko agufasha iki wewe nk'umu artiste waronse ikiganiro kwa Alan yaguhaye views amajana 2 je urabizi sindi famous yaguhaye views amajana 2 abantu amajana 2 barakomenya biciye mu kiganiro ca Alan uragiye kwakoresha umwanya uraronse abantu ibihumbi 2 uragiye kwa Landry uraronse 20000 uragiye kwa Ozi uraronse 50000 iyo fan base urayironse inyuma yo kuronka iyo fan base kuko bajya abantu ibihumbi 50 bose ntibari bujumbura ugize icyenswe ukaronka abantu amajana 5 muri show bukaze none uhejeje umuziki wawe hacha hakurikira iki wa mupeti musangira itabi agira gufasha iki wazana umuntu muri team management usumbya imitwe na strategy oya ateza kuba gusumbya manager none ale ni giki cyatumye ale ataza kwakira DJ Brian byari dogyo cyane ngo abamenyesha makuru ngo bagiye kumwakira ngo badekonye ngo ntibari kuja kumwakira alewe ni giki cyatumye ataja kumwakira narahawe ubutumire warahawe ubutumire bien sûr ntiwitaba sinitavye hari ntanzigirimwo mon frère ami pro arabizi ndamwubaha aranyubaha ntanzigo nta mutima mubi nogira umunyarwanda kuko somehow mfise inshuti ziba mu Rwanda somehow byibanje imiryango yabo yararongoye mu Rwanda rero nimba hari inshuti mfise zo mu Rwanda akaba hari n'abarongoye nyene mu nshuti zacu bakarongora u Rwanda no kuvuga ngo ni nko muhira singira mvuga ngo no munyarwanda ko je ndo murundi jana kwijana ariko sinanse umutumire kuko je ndo mumenyesha makuru ntegerezwa gutanga inkuru update ba sinari ku kazi bro no kono hava nsimba ikibazo cawe ucumbaza ngo none kutayibitavye warihe wanse kwitaba kubera iki nari busy ku kazi ndibuka ko nasavye ikonje ubutumire buronse sangapi sha naburonse kare naburonse kare vraiment ku kazi hari inama sindi hypocrite sinze guca hirya nino umvise ko nivyo twaganira nabivuze ku kazi hari inama jewe siho nari niyo nama sinayitavye no shingirwa intaye kuko nije je nayo nasavye uruhusha nari mu Gatumba telefone yanje no kuri charge nari mu Gatumba cura bitariki nari mu Gatumba abagiye rero ubabwiye iki ababwiye je ndagutahuye nga abagiye rabamenyesha makuru bagiye kwakira DJ Brian mu Gatumba ni mu Burundi kandi mu Bujumbura sikura mu Gatumba barakwereke none utaciye ukata uve mu Gatumba usimbere kuri airport oya aho nari mu Gatumba mu bindi bikorwa jewe inserukira BOD yitwa Beauty Out of Dust canke Beauty Out of Dust ne kuvuga ngo ishigikira abatishoboye kuko je simfasha nabo ntidufasha nabonye n'amafoto warabonye ifoto ni powe of course bijyane n'ibikorwa byabaye ubwa mbere gusubiza abana ku ishuri no kubaha ibikoresho hama mu nyuma twaragiye kugendera abakenyezi mu bigiye bitandukanye sinori ndabivuga abayibonye barabibonye nibaza yuko muze gusa dushigikire kuko hari abantu batabayeho ubuzima tubayeho canke bifuza kubaho ubwa buzima twe dukengera ko tubayemo hama abagiye nuko abamenyesha makuru bro nuko batumiwe hari gihe haza umu artiste ntibatumigwe entertainment Burundi rimwo ibintu by'amashari by'inzigo wewe ushobora kuba ari wibaze ngo sinatumiwe naratumiwe muga sinagiye muga iyo ndo nkakajya nayo kugenda ko DJ Brian no muntu akomeye no muntu ari karowe kizina giye kandi ashiramwe inguvu shout out to you sis Imani hezagira ibikorwa byawe yanisabiye yuko ronka nationality y'u Burundi kuko Burundi yarabukunze vibe full vibe turyoherwa rendo biskalent yuko ari politique yakoresheje naho yo bari politique bro nakubwiye nawe koresha iyo politique kugira ngo koresha umwanya be famous koresha politique yiwawe nuko DJ Brian haraba mugereranya na ba DJ nuze aba bapeti bavuza muri gera atujye DJ Brian ngo nta bishasha mu Rwanda rasanzwe ngo nta kuntu byari kugenda ukubazane Brian dufise abapeti bavuza neza umuziki ale we DJ Brian uremera neza yuko ahagaze bwuma ku buryo hagezaho umuntu yo muri hirindege gare akaza mu Burundi agakora zose ni strategy DJ Brian yakubwiye yuko bamutumako nakubwiye babagwiza tunga ntibakunda ivy'iwabo nimba ageze gutuma ko DJ Brian nuko yakunze DJ Brian peut-être nuko ari wazi yamubonye ku rubuga ari uko aje ngaha DJ Brian haje Brice Melody we aramenya kwidandaza bena staff ya Brice Melody barashira ahabona impano ya DJ Brian ariko turafise umu DJ akomeye cyane DJ Ira no murundi kaza avuza Miss yose muri Miss Rwanda amaze gutwara ubushimwe bwinshi mu ba DJs mu Rwanda kuri kino batamwima amasoko ni kubera bizi kandi aciye ubwenge akora igikorwa bayahawe rero nimba DJ Brian hawe isoko mu Burundi ubu yoza kwa mu Burundi tuce tumwirukana ko yari umunyarwanda kaza banzureke uwamutumye ko ni wabona aho rero ni hahandi tuba tugiye muri marketing canke muri business ujya nimba bona ko DJ Brian aza kumwinjiriza amahera yiwe ni bon sivyo
wiyumviriye kuja kubwira ujya mu bwiza tunga DJ Brian nuko peut-être afise icyakura kwa DJ Brian ni cya kinini nakubwiye kwidandaza DJ Brian yarakubwiye ko ushaka ibiciro vyiwe baza Mipro yavugiye kuri media none of course Mipro bisigura ngo arafise uruhara mwiza rya DJ Brian rero nimba we wabikuramwe agafu nimba bona ari byo biriko biraba ni bon je sinshobora kwinjira mu buzima bw'umuntu ariko turakwiye kumenya ko tugomba gukunda igihugu ariko igihugu naco kirimwe abantu badashaka guha valeur bene bawabo jewe nimba kuguha isoko wewe canza kuri uwundi muntu mba ndikonda ndima bwa bufu wewe ejo ndoja kuvuga kuri media yuko abamenyesha makuru muracafuye mugasina guha amahere kugira ugura isabone uvuze ngo iki yale nimba je atacho ndagufasha ukabugenda hari ukabona ko kura yagafu kwako nakubwiye kari igihugu kirimwe abagwiza tunga badakunda ivyabo wowe uronka gafu je sinze kuvuga ngo bya bindi cyatuza gukengerana ngo koresha umwanya sanabi amenyesha makuru b'abarundi basa nabi ukoreke kugira ngo base neza koga kugira ngo batagate ndaguterera y'isabune bikogo ukora ndakubwira ati abikora uko n'abakora neza batubwira ngo mukora neza mugabo kazorindira kaguterera wanamubwira ikina akabwira ngo usa neza nimba nkenge sinca ntegerezwa gusa nabi cyangwa kwambara impuzu zicafuye rero tugerageze turabe ahari amafaranga tuhakorere abaririmbyi by'abarundi bazoguma gutanga interview bazoguha amafaranga bazogugira akakikwinjiriza amahera interview ni bangahe uwandike ntibakwishura aba bamaze kubakizina ashitse imbere y'abanyamahanga canke abamenyesha makuru nyene b'u Rwanda arafukama bamwe ndazi ngora natanga n'amahera uri ukayisumeri agikora yarigeze kuvuga mu artiste mu Burundi yatanze $500 muri Tanzania urakoze ninde mu Burundi yobaha ni $100 aha na $20 nashaka kuzi 20 rero niyo umuhamagaye mu kiganira akubwira ngo ni ugira winjiza barahari benshi babitubwira cyangwa ukamva ari karafata nawe umenyesha makuru rero bro tureke kugorana nimba tugomba ihinduka tubanze twirabe twisuzume duhejeje kwisuzuma cyatugorora abandi je sinshobora kugorora akoresha umwanya ntaramuha karorero umugwiza tunga kunda Burundi cankureke mugabo umunsi Imana yamuritse umuvyeyi mujama gwaruka akavyuka agashira mu ngira ivy'umuhisi isogo kuri Burundi yasize asinya bazomaramara droit sponsor niyaza hazoba hageze aho rero Fizo Sat bibakora araba akavuga ati Olega ari kuri speed umwaka uheze yaranjyanye deal zose yaramanitse kuri iki abisabuni bari bamwikozeko abibinyobwa bari bamwikozeko ucavuga ati kugira nkore haziki hacaza ya competition uraza kuri indirimbo nkunda uraza kuri indirimbo mukobwa kunda uyakunda abafana bose bashuhira hacaba kwa gukurikirana uramaze ko neko indirimbo ivugijwe cyane kwisamiritse naho hari bavuze ngo online zirasomba isamiritse indirimbo ivugijwe kwisamiritse iraduga views kuko umuntu wese yifuza kumenya iyi ndirimbo imeze gute arashaka kuyumviriza atari mu radio ivugika kivamwe Emerisane yari umuririmbyi yari yasa nk'uwazima nakanura cy'ubwenge nimba baramwemye shonga hazogera igihakira u Rwanda nuko bikunda twe ntitwikunda bro abokunze ivy'iwacu abokunze twebwe nibo baci intega bariko barakora umuririmbyi w'umurundi arakora cyane umuponda no mumenyesha makuru ubu mufana yitwa umuntu azi vyose arakosora umenyesha makuru no mu YouTuber yiziye cyangwa mu blogger araza kamukosora magamubwire yandike lines zibiri za article ntazashobora mubwire arimbe verses zibiri verse ni nyinshi lines zibiri muri verse ntabyashobora mubwire yandike chorus ntayashobora urumva rero nibaza yuko abategura ibiteramo nibaho ibiteramo ba D1 barakaze nibaho ibiteramo abapeti ba Berry Music nibaho ibiteramo ba Dramati kuko novuga ngo aba ba Farias na ba Satbi hari imyaka bari babiri gusa hari Lolilo Farias hari Satbi yoya mu nyuma biraba Farias Satbi bayoya barabura hakabaza haradokora ba Black G baronsa amadids baragenda kuko abaje kuronka ikintu atigeze aronka muri career y'imyaka 10 kiramukanga gufata miliyoni 20 cyarimwe arakanguka akaca agenda gaspendinga azi ngo mu mwaka uzazoronka indi deal wa mwanya yafata ari karaspendinga aba yahoze haba habaye iki hacaza abandi ba artiste nabo bakaza bagashiramwe ingufu bakaca babura babashiramwe imitahe nakubwiye turicarana tugasangira itabi nkaca ndakugira uri muri team yanje bro nta notion nanke yufise kuri music nta notion nanke ya strategy uza kunzanira si tunachangia nkakubwira we kukaze unafedi Diamond ntacandika nkuko yandika Bruce Melody ntacandika nkuko yandika kurinda kwanga urumva mugabo
bivanye n'ico yubatse n'ico abandanya yubaka za strategie ariko uravuga yuko ngo agomba kwica ba Double J arazi ko se fan base mu Burundi mugarashaka fan base nini za miliyoni 12 zose arazishaka n'aba diaspora abarundi arabakeneye nico gituma strategie we kuza gukora Harmonize none ndi amusumbya hit aha muri East Africa niwe yirukana Diamond bro mugabo nubararondera abaririmbyi bari munsi yiwe kugira ngo igihugu iwanyu ujya muririmbyi arakaze hariya mwakijya gihugu ndamukeneye amugeko ariko ivyo bintu ale biza bifitane igisanira na ca kintu ca gihe c'aba Urban Boys igihe bakorana na Sadbi baca bazanga mu Burundi baca bakora indirimbo yitwa urankirigita ivyo bintu bije bifatane isano kuko ngo nabone niyo systeme bajemwo barashoboye Sadbi barashoboye Sadbi twivyo twabonesheje amaso mengo indirimbo havuzwe iki oya ibyace biza mu bya bavuga ngo nakame meza mu ngine havuzwe iki Sadbiba ali bameza kuri show yabo akawa meza performance ego ariko icyagiye kubica intege ngo ni cyagiye haci hazamwe ibintu sinjyana oya ubu Burundi hari ibintu byaciye biza ama systeme gani 2015 nakutinya kuvuga ivyabaye bro ega kugira twubake kazoza nuko tubanza kumenya kahise tinya kuvuga ivya 2015 bro hari ico shafuje oya rige nibaze ko no banyereye koresha umwanya unyereye cameraman wakabishiramwe azoba kwanka 2015 Sadbi yaragiye mu Rwanda yego umuntu atasiba kuri show yiwe yitwa Muyoboke Alex Muyoboke umuziki wundi wari hejuru meme mu Rwanda kuko baramuriye byose aje gukora collab nabo baje kumutora uribuka ko Sadbi yaravuye muri Kenya yamaze iminsi nkingahe aca yatakara muri Kenya ule ni mtu wa showbiz Sadbi sunamjua lakini amaze kugenda barakoze indirimbo rankirigita bariyongeye n'iyindi yarakoze buja tu Kigali tuwege ni ya Sadbi Sadbi yarakoranye na nizo byaranavuzwe muri showbiz y'u Rwanda yuko ashobora kuba ari mwe mu ntandaro yo kugira ngo Urban Boys isambuke Alex Muyoboke ntiyama muri show za Sadbi Sadbi ntabyo aravuga muga ari mu bantu bamubwiye ko adashobora kupenya hajya Muyoboke abwira Sadbi inkuru turazironka bro byarabaye byaraheze muga Muyoboke yarikoze kuri Fizo kugira ngo abarimvyi we Charly nani n'abaduge bisigura ngo umuziki w'u Burundi urafise ibanga rinini twebwe abarundi tutazi ale kuri ico kandi Muyoboke yarabayisubiyemwo barundi bapende bya kwabo kweri kiba twiyama tutumva Brian yarababwiye kuko imucuranga umuziki w'u Rwanda gusumbya iwanyu ibaze aba DJs uri kuravuga ko Brian bamusumba canke ari mu rugero rumwe abasumbye ubwenge kuko yaje ngahavuzizi wabo mugabo bo bari ngahi wabo bavuziza hari iki bavuzi Niger bavuzi Tanzania ariko nibaja no mu Rwanda wumva atari bya ndi bazogira bazovuza abanyarwanda kugira ngo abakobwa mu Rwanda babemere ariko aba DJ bo mu Rwanda nabo bavuza abanyamahanga cyane warabibonye Alex Muyoboke idog Ancoste ni dog bisigura ngo amatati twe dufise ngaha nabo barayafise ariko ngo hari amahirwe abarundi bacu abarundi baronse mu Rwanda barayakinira ayahe Fizo ngo yari yafashe u Rwanda ayahe gabro none yararufashe yarafite amahirwe meza yo gufata u Rwanda neza agacira n'inzira abandi bari nyuma yiwe bakarufata neza ale peut-être stratégie zabaye nke nimba mu Rwanda atagikatsa canke imyaka none bamasamba baracari kuri hit none melody ntavugwa cane gusumba meme na bamete muge bakoze kamwe hora wumva impact yavyo tugezaho ivyo bintu Jesse ndi kuri ndavuga Fizo na ntuzeye Fizo no muririmvye akomeye meme nabagiye baririmbye twebwe twemera hari abamwubaha cyane melody yari ngaho urabazi katarondeye sati nka social muri yaramuronde melody yararondeye ari foto twabonye foto bivuga yuko ari na collab afite ne collab ntavyonzi mugico nzi nuko melody ya Precious Sat Bina Farias abafata nk'aba legend ni nkabijya Diamond yubaha Lolilo mugo no musa musumba kure cyane nibatakanura bari hasi edaye umuririmbyi wacu yagiye muri Afrima ahiganwa n'ibihanganga abanyarwanda abonye mwarinde Melody bisigura ngo Satbi ari up kuri abaririmbyi turiko turamurutisha urakoze kuri ayo makuru ale hari ikindi kintu tugenda tuyaze ko gatoyi ibi biganiro dukora ahanini hari abantu babifata ugutandukanye nk'ubu urabona turicaye turayaze ikiyago dufise content dufise ikintu turiko turayagako ale nk'ubiyo ahamagawe mu kiganiro akabazwa ibibazo bimwega nabijya biganiro usanga biri simple about nka je behind yanje biganiro na risanzwe nkora ari wabihereza iyihe image kuri we nka jewe umbonamo iyihe image
mpinduka dufate ibi biganiro ndiko ndakora ubu turayazi n'ivya kahise behind ye ubihereza ihe image nakubwiye bro Uburundi turi igihugu ciza c'amata n'ubuki ariko umwana yironderera ata support hawe nimba igihugu kitigeze kigufunga kubera kwa bijya bintu vyitwa imyidagaduro bro peut-être mwabipanze kugira ngo muduhe show nkuko vyitwa tujye show haciye haza umuntu akitamwe akagufata akagufunga ntiyabajije uriya muntu ntiyitwaye ngavuge kuri kuramubangamira aba akoze ikosa nimba je nawe dufitaniye amatati tukaja ngaho reka ndabivuge neza hari impinduka kuri koresha umwanya koresha umwanya bakeneye ibintu hava message ngaha kuri micro yiwe na kamera yiwe bikajabuka bikagenda mu bantu koresha umwanya ubatse brand mu kubaka brand ubu uri kubaka ibikorwa brand yawe niyaja gufatana n'ibikorwa bizovyara ikintu kinini rero je nibaza yuko ikintu cose nimba kesi yaguhemba kubera ugira bijya ukaba bishoboye je ndagushigikiye no musi uri boss wawe ntuza kwiyaka akazi ni wumva yuko wewe ico ushaka atacushoboye uraza kwangaje uwundi hama binashobotse wigire kuri wa mu boss akeneye zanduru zawe umunsi wumvise ati je birananiye kubaza ibibazo ariko navyo nyene ndakeneye gutanga support ku banyempano reka nangaje undi muntu pokwa paje utonyangaje agukora ivyo we wifuza wo kigira kwa case uburyo bwawe tukinjiza amahera kunani yawe ukampemba ukaninjiza kwa case ukaza kuba ku muryango office uri papa w'abana uri mu papa hama ikindi kintu nagomba kuvuga koresha umwanya uri bukadukorana warambwiye yuko utoja guhiga umupeti ubona yuko ataco biza kukwinjiriza warabonye commentaire fasha boss Cheho ndabizi nta views ngira ndaguhe muguri ipfuza ko message yanje ntoyi ishika uretse kuvugisha ishavu no gupanika umuziki w'urundi turakwiye kwiyubaka duhejeje kwiyubaka singombwa dukundane turakwiye gushigikirana ntidusubire kumva induru ya Natasha na Satbi ntidusubire kumva Sadbo no musi ya postinze Natasha ati congratulations wazanye award hameje zoca avuga ngo waragutse dusure kubona Natasha jahajya ngo nta uri muri Afrima hamabwa cha Afrima kamuposting hamatwara bonye kuri final bya bindi basoma ati muri category ya best artists hari ya kuri muri East Africa umuhongo naka tukabona mwo bamusatsi bariko baranga dusure kumva undi muri imvya yaponze indirimbo bro ibintu turirimba je novuga ngo lyrics naho bazikengera ego ntizishobora kumera nkiza ba Chandra Messi lyrics zaba Chris Brown ntabwo zimeze nk'izaba Michael Jackson kera ntabwo zimeze mbere izi zaba bariliwe ntabwo zimeze nk'izaba Tupac ibintu vyagiye birahinduka ariko nimba umuziki uryosha utambika supporting gurabe ujya muziki w'igiswahili wumviriza umuziki wazucu ukunda urimwo na mulambisha ni ivyo bibishego muvuga uravuga kwisamiriza mu Burundi mugabo mu Burundi muca muba n'umurundi nimba ari giswahili gike abo bantu babumviririza hakaza abajene bumva igiswahili ba translating izo ndimi urumva je sinzi icongereza mugandaza gaswahili gake ubweruzi ndabugumva ndanabutahura uzibiye indirimbo ya Olege ukaza kuvuza iyazucu canke ya Harmonize ibirimwo urumva uburi kurarenganya umurundi araza kubona yuko umurundi atacamaze ono musi hageze aho bavuga ngo ntidushigikiwe urumva ariko nakubwiye ushaka gushigikirwa no muvyeyi wawe iyo ushaka ko papa wawe akwereka inzira yakimwe kugira ngo nkica aronka ugomba kwitwara aronka je nakubwiye nimba no artiste nshaka gushika kure shaka kuzohabwa akazi nuriye kuri stage yatumiye bamwe bategetse simisi yose nzokwame mu bintu vya gisazi Harmonize leo ni kifua wazi mugabo atumwe ko kwa Samia arazi ko yambara costume urumva Diamond nuko arazi yuko atumwe ko na Kikwete agenda yaberewe atarakabaze naga costume urumva icyo ukora hariya ntigise nico bakubona mwe mwibarabara koresha umwanya nakubwiye nti brand yawe wewe urayifise nimba bigiye wakora hariya byari bitandukanye na koresha umwanya mwibarabara hama umuntu akacibana koresha umwanya mwibarabara n'umuvyeyi no mupapa ariko arahangayika araza gusumira abana arabereye uko akunde mubona peut-être ni kugira arondere marché umuboss acavuga ati rego uyu muntu inyuma yabijya araciye ubwenge ndamuhaye marché sinza kumaramara ntaza kubitwara mu bimoto ariko ni natora mu petit twisangirira banki ngo niwe timu yanje bampamagaye nkaca ndamurungika ntazi nivyo aza kuvuga boss atasema aba petit ni bafu
ntibizomwankira kuzana abanyarwanda turiko turanga tubanze dukerebuke turondera aho twatakariye abo bagwiza tunga nabo leta ibakome buri mwaka babakome sponsor loya sponsor none nimba duha dutera isinye haburiki kugira ije mu ngiro icyo nico kibazo abantu nimba bavuga yuko umurundi ariko aracika abarundi twanko Burundi none woreka guhunga igihugu kitariko kiraguha valeur nta ntambara ihari Burundi buraryoshe tujya sho kuwa mbere gushika kuwa mbere mugani bareke kutwima ivyo vyangombwa twebwe bituma tuza kwizungurukira je nimba nja muri Tanzania nkazana utuntu nkadandaza ninadandaza telefone yanje ndatanga ikori ninatanga ikori iraja mu gihugu umuvyeyi wacu ariko arubaka neza inyubako zimeze neza amabarabara nzoryoherwa kuko harimo kuboko kwanje mugani naje hajya kuri pafu akanyuma passport nimba umuntu twari guhura Tanzania nza n'imizigo akavuga ati wow ko serie ejo naho nzoyironka ntabwo nzomuhamagara ahubwo ninaronka opportunity nzoca nicikira rero aba bajene ntituje kwiba uno munsi harageza aho umuntu arinda mani mu rupanga akaja kudodora mu nzu akiba kandi azi yuko niba mufata mwugarana bashobora kumwica rero aba artiste bamwe n'abantwara umogi tuvyemere baduha ama opportunity tuve muri ivyo bintu nanje ni nabona ndiko ndakora sadbi Double J ntazoza kumpa amahera dafise nanje ujya mushahara wanje nzokitegezwa kubiruka inyuma nzoza kubona ko waheze nkeneye kuri hinzu nkeneye kujya muhira yego batworohereze abagwiza tunga leta nibakome nabo nibaca ubwenge ni abakomazoza kwihera abandi ariko nibaca ubwenge bakamenya ko bagomba gukunda igihugu abartiste bari propre mu mutwe bafise vision bizoryoha cyane tuzokorana papa naka azana umutahe muri jewe naka we bavuga ati man congratulations nabonye papa ariko muziki wawe nimba papa yumviriza umuziki ari umuvyo wa kera w'umujeshi bari abantu bari complique uno musire nimba tubona papa w'umuntu runaka ariko arakora iki bizoryoha keje avuga ati mushaka umuntu yogira publicity ibintu byanyu akajone karirimba neza kandi karakunzwe abana mu nzu karirimba imiziki yako tugahe deal bahejeje guhidira Berry Music baca baza barabi no muri Nord mu Carama uvuye mu Kanyosha ucukubita deal yo reggae uvuye kwa reggae ucuja mu ba Victoria's Team n'abantu muri gospel bameze neza cyane nimba ari jus ushaka kugira publicity ntanzoga abantu bahidira ya publicity ya jus nimba mutima afise publicity yindi nzoga cura bundi kubitemwe mu bindi nimba abantu uze bari muri Friends of Amstel niba bahintica ntikize mu gihe umunyamahanga aje bamuhama miliyoni babaha amafaranga kuye babikore bishimye sabi yishime ko bafise Amstel imbere yiwe ariko ntabyazokora yishimye kore ko mwamuhaye maki abandi ngo barateje ubuzimale nuwo basinyishije miliyoni 10 uzawumva ngo bansinye miliyoni majana ne bavuga ko bagusinyishirije amajana 2 baguhaye miliyoni 1 canke 2 bro think twice urakoze ngiye mu rubanza bro sinakwiye ko ngiye gusereka yego oya ariko usozera akantu ale lolilo umufata nk'ikilolilo no muri mvyi mwiza muri 2003 sister na grand frère wanje uwo twakuze tora nka grand frère uri kabiyo ingana nakubwiye uwo umwana wa data wacu yakuze aba muhira bakunda lolilo je naramufana wa Fariaz lolilo kajya gaciro yarafise kera nakagarukana arakenewe aragakeneye ubu nta gaciro ari kariye sindavyibaza urakoze cyane ale ariko ale ni kubera iki ale wewe utagaragara ku ma Facebook nk'aba Edison utagaragara mu MC nk'abami peut-être c'est impano y'ubuMC peut-être yuko kuri radio kuri social media sindi ko ariko bagenda bankurikirane kuri Instagram na Twitter ubu natanguye gushigikira abaririmbyi b'abarundi brand asante sana reka ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye yari Mr Tugesho munyarusaku usuto cawa bashizemo imiziki naye sinogenda hariya ngo nimugabanye mugira uko no banda bategetse yale urakoze cyane wakoze nawe koresha umwanya okay